nyine Lolilo nuko atakuze muri monde ya social media we yakuze ni show alo tukona show ku Noel ya ndakuja akaca agenda zasaga plage bajya baroro twe twagenda n'amaguru kuvanga jelo nubwo no mucafuze nk'ubu je no mwishyuza amafaranga je umwanya wanje nata ndiko mva mu Kamenge ngenda kuri saga plage n'amaguru nkagaruka n'amaguru urumva nkaraba show nkaraba Lolilo incuro jewe Lolilo namupostinze yaba kubicanke kuvyiza bro show promotion nengubu no kwandika ati Gucci ewana none wewe Gucci wenyene Gucci urashaka gutaginga kuri FB apana nanditse uko nyene oya nanditse uko nyene nta taginze ata hashtag yawe yamukora kukaca winjira muri kandika ko ati Gucci bye urumva none wewe wombwira gute yuko ari wewe navuze wewe obisigura ivyo bintu ati ni jewe none wewe nkubo ndakubwiye ati Landrifie utangura kurira Landrifie bivana no kungene iyo post ishobora kuba naye oya ndabikubwiye kuri apere ati ka Landrifie wowe utahurike nire tubitu ibintu by'imfu abantu benshi biri hafi yabo cyane mu mitwe yabo biri hafi cyane kandi Lolilo yaba yakuze muri generation ikoresha rezo sociaux cyane ibijya ariko bitahura neza cyane yuko ari showbiz kandi yuko ari bisanzwe cyane sasa we nk'ubu Sadbi wo mucafuza uvuga ngo iki atari ka chevale gusa kamuvuga nabi we Sadbi wo mutukiki we na mbete unza mutukana ko yoca guha video canke ifoto yahanari n'ibintu harimo wowe ukacuziba umva ari umuririmbyi yibrandinga kubyo na wenyene urondera yutoborera ukahabura bisigura yuko rena chef ari wejeje kutubwira ivyo yamavuga kuri Sadbi abariko ya nta n'ubwenga afise nkiweri bakunzi ba Gatech TV murameze fresh nizere ko mumeze neza. As you see me, I see you too. My name is Alvin Gucci, Chanjalao sharpshooter, the morning star, all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do that. Bakunzi ba Gatech TV, nshimye kuza kwishikira inyuma y'amajambo menshi, inyuma y'amaposti menshi yagiye aracana cyane ako ku mbuga nyinshi zitandukanye kuvyerekeranye n'inshuti yacu umugenzi wacu ari we Koresha Umwanya. Mwarabonye amaposti menshi atandukanye aho twovuga yuko umwe mu baririmbyi w'umu legend dusanzwe tuzi ari we Lolilo Simba Mzizi wajiwe, hari byinshi biriko biramuvugwa ko hagati yawe na Koresha Umwanya. Koresha Umwanya nagerageje kumurondera kuva mu gitondo hose ariko sinashoboye kuronka amahigo gushobora kumuronka kuko bivugwa yuko kuvejo ntihari bwashike mu rugo iwe, nta nubwo kwanza yanaraye mu rugo iwe, ariko uyu munsi nagerageje yambwiye Gucci ndindira urandabe yuko vyokunda ko nobona kanya kuko urazi ko ndiko ndarondego. Niyo mpamvu nashimiye nyene kuraba ahantu mbadipoera kugira turaba kungene ibintu biza kugenda. Nka Alvin Gucci sharpshooter Janjalao cavuga nti reka nshime nishikire mu rugo iwe kuko twavuganye kuri telefone aho yambwiye ngo yashimye kuza kuraba abana biwe kuko kuvejo abana baraye bonyene ngaha muhira. Ndibaza ku mapost mwashoye kubona Akoresha Umwanya hano hantu mwahabonye. Yes, hano hantu mwahabonye haniho Koresha Umwanya asanzwe yibera hamwe n'abana biwe. Nkuko nabibabwiye ku mvururu ziriko ziraca hirya na hino ku mbuga ngurukana bumenyi bivanye na Lolilo Simba yuko ngo yoba shaka kumufungisha Koresha Umwanya canke yuko yoba nkeka yari yamaze kumushikana indani. Reka vyose no musi turaza kuvyumva tureko turonka n'amahigwe. Behind camera ni Mr Vibe ni wabama image ameze neza. Ariko duheruka kandi kubona Koresha Umwanya yarapostinze post asa nk'uri kwa muganga amagara yamukitse atameze neza. Vyose my brother mambo ni aje fresh naona ko ku maji mzee pole sana turabasi micro gize n'amahigo nyene ucuza kunyugwe irakije fresh. Bakunzi ba Gatech TV mwabonye ko twamaze kwishikira aho Koresha Umwanya asanzwe aba n'umwana wiwe nguyu ngaha turi kumwe n'undararyamye. Ni nyuma y'amajambo menshi yagiye aracana ko hirya no hino. Uyu munsi ntivyari gukunda ko njyama ngo sinzire ntaramenya ayo makuru ameze gute. Mbe Koresha Umwanya
ko duheruka apostinze ifoto ari kwa muganga amagara yamukitse aho yanasiguye vyinshi avuga ko agwaye ariko inyuma y'ayo majambo hariho kandi nibibazo bikomeye biriko biracana ko nubundi hirya no hino bivuye ku muririmvyi ari we legend Lolilo Simba. Uyu munsi dushaka kumenya ukuri, koresha umwanya. Pole sana kwanza n'amagara. Asante. Vumerewe gute brother? Ivy'ingwara barabizi nta muntu sinibaze ko ari umuntu atarigira gwara. Ariko ingwara zirarutana jewe imisi yugwa kikawaida je napfa kugwara kera pe. Yani ngwaye malaria. Na infection kane mu maraso sibiyo gende ku miti gusa. Afu mu bisanzwe yego general meze neza nta kibazo ufise kabisa en general umeze neza kwiko ndi mu rugo bana ndababona yego muryango umerewe neza je baramahoro menshi yes reka natwe tuvyishimire cyane ndetse nabarako barakukurikirana muri uno mwanya nabo nyene bavyishimire cyane kubona ushobora basi no gusohora ijwi ukanavuga ukanatwakira nkuko washoboye gutwakira muri uno mwanya koresha umwanya hari post wigeze gupostinga nico burya cananzanye kugira menye ukuri bimeze gute ibi turiko turabona hirya no hino warapostinze ifoto aho wapostinze amajambo wandika nti Lolilo Fye Lolilo mwakunze Fye koresha umwanya mu kwandika ajya amajambo yaragamije boje nabonye Starboy post yiwe mbonye Starboy post yiwe ashira ko Lolilo na hashtag nyene ya Lolilo yego ashira ko n'intuze y'amarira n'imitima imenaguritse Miss J rero sinhevya gutora content yego kichwa nikasema yo areka mbe ndatanga attention ko ndaza gukora post neza ko je mbashaka nkoresha umwanya bashaka avant tout d'abord manze posting hama bisiga ivyo vya analyse vyo kuja kurondera inkuru y'imvaho vyagenze gute je ni munyuma ko je sindomenyesha makuru rabize ego rero naciye nandika ukujya cansanga kumbe Lolilo ari muri amazimisi muri yegeregere na Fizo samdafise show kuri stade ndavuga ati kumbe ni ibi nta kibazo na kimwe afise nta ko nabajije abamwegere bambwiye ati we ameze neza kwera narinzi yuko bishobora kuza nindi atako je ndakoma ndashobora gutanga attention kubwira ati ibintu bimeze uko kugira uhabuke kwanza post bitegurire post igiye gukurikira mva ni nka content kwa content ikurikirana canda posta abatume kuri stade kuno nabonye naka video kino cenja ku rubuga rwe niko naka video kake ko mutere ariko aravuga ati bakunzi ba Lolilo muze muri benshi ukuntu anikasima twendere sana promotion cyakora post zibiri niho mu nyuma nagiye numva yandi makuru atameze neza niho mu nyuma wagiye wumva yandi makuru atameze neza ariko ikintu dukeneye kumenya muri kano kanya koresha umwanya we gupostinga ajya amajambo mu kuvuga yuko Lolilo mwakunze Fye dutangiye nsiguro yuko Fye Fizo arafite indirimbo yitwa Fye ego Fye cyo kuvuga ati ni biteramo akora Lolilo muri no misi Fye cyo kuvuga ati ibintu Lolilo amazi misi ari mu Fye cyo kuvuga ati mu muziki Lolilo Fye umva Fye sinsiguro nyinshi ego sinibaza yuko yoba umwe wese bitahura uko abibonye ariko je nta nzigo ntagwanga ariko koresha umwanya ajya amajambo ugerageje kuyaraba umuntu azi gusoma neza canke umuntu azi kurabira ibintu hafi ugerageje no kuraba commentaire ukungene bagiye baravyakira abantu batandukanye benshi bavyakiriye nko kumengo Lolilo Simba aracikanye ugerageje no kuraba commentaire z'abantu kungene bagiye barakomanta ariko wewe kano kanya gutubwira yuko ijya Fye isigura ukundi kuntu niko abantu reba bakeneye kumenya muri uyu mwanya we warugamije iki none we nkubo ndakubwiye ati Landry Fye utangura kurira Landry Fye bivana no kungene iyo post ishobora kuba nayo oya ndabikubwiye kuri apere ati ka Landry Fye wowe utahurike
nire tubitu ibintu by'imfu abantu benshi biri hafi yabo cyane mu mitwe yabo biri hafi cyane kandi rero yaba yakuze muri generation ikoresha rezo sociaux cyane ibijya ariko bitahura neza cyane yuko ari showbiz kandi yuko ari bisanzwe cyane twese baramaze kutwica ama rest in peace aramaze kwandikwa kenshi ibaze na nyine cyo babasha wayandika ngo rest in peace na Kagame bashandika rest in peace umva wewe uri kuri muri ibi bintu by'imbuga no kwera iki batarondera umuntu w'amakara adanaza amakara ngo rest in peace nego mu bisanzwe iroriro yaba atahura entertainment cyaricyo no kungene atahura n'ingene avuga mugenzi we Fizo ntabizanemo ibintu by'ubutungane ariko bitahura kuko si jeje nyine nanavyanditse ku mbuga vyari sirikire cyane kandi ariho n'abakonfirma ati rest in peace kabisa ariko umaze gupostinga ajya amajambo we wari uri he muri bisanzwe wari uri he wari mu kihe kibanza muhira ariko inyuma umaze kuyapostinga amajambo akagenda ivyakurikiye vyari biki kuko hari abantu batazi vyinshi biri muri ibi bintu abantu baguma babona ku maposti menshi atandukanye je wa telefone amubwira ati yo yari rafise show so urumva je babonye ngo fye akubise ijisho ku yundi rubuga kaca sanga ngo rest in peace akwise handi ngo rest in peace rero akaca afata iryafye yuko ngo yapfuye hama ntibarabe eske ibi vya postinzwe ryari ibi navyo vya postinzwe ryari urumva ni vyiza yuko umuntu ava yuko agira commentaire canke akora novuga analyse yiwe abanza kwanza kubaza none shistegare ni ya telefone arambaza ivyo nibiki vya Roriro yapfuye tambwira ati Roriro yaruro ni muzima habwo hari ibindi bintu vyari vyadukije nuko atabimenye ngira hari ibintu vyadukije bivuga ko ngo yafashe ku nguva kana nivyo vyari birimo mu bagerageje gutanga post kungene babibona rero buri muntu wese yo haserutse ikintu umwe wese kuri content yiwe agerageze kurema ivyiwe n'abafana biwe yamenya ati je ibintu nahanda haronkera fan base rero jewe Jafse nayivuze nyene mu gutanga attention ya post giri kuri kireto nakindi okay uvuze ko Jafse wabishize ko mu haro post indi yagomba ikurikire ariko abantu barashoboye kwakira ukundi kuntu ayandi majambo atandukanye gerageje no kuraba post ziwawe vyarerekana nko kumengo ngo ntabwo waraye muhira ngo abana bari bonyene muhira ushobora kuba ngo ngufunzwe nivyo vyaguma bisirikira vyose ku munsi w'ejo oya je sinaraye muhira muri rijoro gino musi naraye muhira yego kuko ndafite umubanyi yanyibiye ibanga ati wewe ntutahe uko nyene ati we ntutahe abapolisi baje kugufata abapolisi bangahe bane nabandi bambaye civile nabandi binyegeje aha mwishama ndeza bahabonye nabandi binyegeje aho umva barindiriye uce mwidirisha baca bagucakira ndagira ubwoba ndiyumvira ati none uyu muntu aza kumfata ata video rushisha zanye ata convocation yigeze anzanira ata manda damene anzaniye tutigeze tunayaga ampisi ngo ijambo fye ndavuga ati oya ariko ndavuga ati sino kwishora wamaze kubwiguka burya ibintu birazana Rege no kararamo nkazokavamo nagahonjeje je nanje resi norara mu gaco nofuma ndara mu gahinga ko ndi mu gahinga ho telefone mba ndafise uburenganzira baranambwira ikibuze ko nk'umwana gwaye ndi mu gasho numva ntaco no ufasha ndi mu gasho no bimenya gute boza kubimbwira live urumva rero ko ingwara ziko zikunda gusara mu ijoro yego je naciye nirarira ku muca none muhira kurara hanze kurara egasi niryo bari ryambere ndayihanze ariko abana turi kumwe ego niryo bari ryambere n'ubu dimanche nzoba ndi Gitega ukeneye kumfata zonsanga Igitega nzoba ndi Gitega kuraba match ya Frambo na Musongati ko je ndakunda football rero jewe kurara hanze si ryambere ndayihanze hari igihe mpora nshobora no kurara n'abagenzi tubere muri vibe ariko mfise telefone hayicoba bakan telefone ego sha iryo ntabwo ariko sape kuko je sinobona vibe yabaye vibe edaire nibi bitera murabona turi muri entertainment ashobora kuba igitera mu gatangura mu ijoro none camba uburyo gutaha hataragira kubera ngo abana mfise telefone ji ikintu umuwo mfunga yonyaka telefone kuko niho yoba amfashe miri ariko mfise telefone nta kintu kimwe none barabaciye basigarana ko tuzi ko uri papa ari umukozi sister
Okay nibo baciye basi kandi abana nabo nubwo bataba bahari je ndafise sister wanje abaho haruguru no mu telefone ati ingutora abantu bajyame kiwawe hamenze ubugare nta bro jewe naripanze mu nzira zose nta kibazo mfite kabisa ariko zijya post n'ubundi twagiye turabona je ndacari ngaho nyene ugira dutange umuco ukwiriye cyane ari abantu ubu bariko babifata nko kumengo ngo yari base kugira ngo ushobore gupromotinga show ya Lolilo na Dramati izoba ku munsi wa gatandatu nyene hajya kuri stade twobabwira iki abo bantu bashoboye kwakira izo nkuru bakazifata nko kumengo ushobora kuba ari base agakino mwoba muri kumwe na Lolilo yaba ari base je hariyo base ntoshobora gukora sivyo yego kandi mwibuke ko Lolilo nta reaction imwegeza akora yaratewe atake makarasugirirwa arayamanika urumva rero kwera abantu bose babona ko nzira ubusa frère barabibona neza cyane ko edere na chef de quartier wagatungura na mu telefone mu gitondo ambwira ati ivyo ntibibaho umuntu yoza gufata gute atakweretse ikimuranga kuje gufata umuntu kwihwabira gute ngo tugende no urumva ahubwo wagize neza kugenda kugira calme situation c'est bon urumva rero icitwa base je nkiyo base ndayikoze Lolilo yoza aranyishura yari kuzaranyishura hama amahera babampaye je sindigera nsangira n'abafana n'abantu badukurikirana ariko twosangira nubaha kubera yo baramahera menshi base y'igiteramo hamwe na match bro iyo ica bari kintu kinini turapatana vraiment ho nkabona kabisa urumva rero kubiyumvira ko yo bari base ntibatoke uko yumvira ni base bitote ni mabase kabisa umaze kubona basi izo atake za Lolilo vyase ko yihangana basi abigendeshe gahoro abaze ivyo bintu bimeze gute ariko bagaca bashima kurungika igipolisi uba vyakiriye gute Sakirina erga nivyo navuganye ne Lolilo nuko atakuze muri monde ya social media we yakuze ni show alo tukona show kunoweri ya ndakuja akaca genda zasaga plaje bajya baroro twe twagenda n'amaguru kuvanga jelo nubwo no mucafuze nk'ubu je no mwishyuza amafaranga je umwanya wanje ndiko mva mu Kamenge ngenda kuri saga plaje n'amaguru nkagaruka n'amaguru urumva nkarabasho nkarabaruriro incuro jewe Lolilo namupostinze yaba kubicanke kuvyiza bro show promotion urumva niko yani kudategura mu bisanzwe ibintu urashobora gutegura ati iyi show iki kintu reka mpereza abamvuge nabi n'abamvuge neza none kubera iki Diamond atigera arondera kugira nabi ba mujako ni bavuga na iba mujako ko atigera hifuza kubagira nabi bajya abantu bavuga n'abaronsi ubu natomboye kuko umuntu kukuvuga nabi hari umuntu urukundo ko umuntu atanagukunda ntashobora no kugucisha mu kanwa kiwe ntashobora no kukuvuga nubwo abazwi ikibazo na kimwe ntashobora kuvuga ko ikintu yego ariko garagice kuraba sabaririmbyi bose bama bakunda cyangwa bama bifuza kubona umuntu akarabavuga nabi kuri izo mbuga ngurukana je birabasha babihebe rero babitoke none je gashako ntobona umusani yakoze show y'igihumbi ko ndeke kugira analyse none cendeka gucisha mu izina giwe nabihe bavuga ati je burya sindi muri entertainment y'u Burundi ndi muri entertainment y'ikindi gihugu tuzomureka vraiment ariko akiri muri showbiz y'u Burundi vraiment ariko gusa we hambabarire sitongeza kumusema kwe situso kumuvuga wararonse rega gasopo oya sigasopo n'ubu nshatse no bikoresha rege zindi langaje erega mu butungane ingene bakubaza bararaba fact ibintu wanditse none gasha nk'ubu nta foto nashizeko ariko waranditse ko Lolilo Simba oya Lolilo ni benshi ba Lolilo ndafise na Lolilo bakumuzinda no mu ntorero bakumuzinda bro ivyo mu bisanzwe uzikuburana iyo niyo gutsinda vre mutamuvuza izina utamuse ku ifoto ne nk'ubu no kwandika ati Gucci ewana none wewe Gucci wenyene Gucci urashobora gutaginga kuri FB apana nanditse uko oya nanditse uko nyene nta taginze ata hashtag yawe yamo ukora kukaca winjira mu page handika ko ati Gucci bye urumva none wewe wombwira gute yuko ari wewe navuze wewe bisigura ivyo bintu ati ni jewe eske Gucci ni we yaho ni brand kandi ba Gucci pako matimu zinaitwa ma Gucci dance urumva ivyo ni ibintu cyo bakigoye rero tugiye mu by'ubutungane ntiyo ntsinda ari giye bishobora kuzoshika bamwe mu baririmbyi mwama mwavuze ukuntu mukabavuga mu zindi nzira mwebwe mubona yuko ari support muriko muratanga kumbe muriko muramucinyiza wa mu artiste izina giye ugasanga muriko muraryonona bikarangira nabi n'abantu bamwakiriye
ukutariko baramaze kugiyononera era abaririmbyi ngaba bamaze kuyononera amazina bonyene hari abaririmbyi batakimenya kurinda brand yabo hari abaririmbyi batakimenya ukungena imiziki isohoka ukungena umva umengo baravyibagiye umengo ntibabizi hari abaririmbyi bamaze kwiranda avuga ati mie ziwe ndogo nizione nubona nkaho rege iko mu monde yaziwe ndogo nizione sasa uyo wovuga ngo turafise umuririmbyi ngo twohiganisha n'abandi baririmbyi bere mu kazi bro kazi ni kazi umuziki uratandukanye n'uburimyi umuziki n'uburimyi biratandukanye umuziki no masengesho biratandukanye umuziki ni gupasua no kugumuraba none nk'ubudamu ndasohoye indirimbo na Bruce Melody uko musa ni mukuba usumba Bruce Melody kwe kutona kwicara upfuhe uvuga ati why no kora batari je nayikoze none ugira Bruce Melody ari bya hatara basumvye umuririmbyi hoya habwo ni branding no kungene we yakira kwanza kora ibikorwa vyiwe sasa we nk'ubu Sadbi wo mucafuza uvuga ngo atari ka chevale gusa kamuvuga nabi we Sadbi wo mutukiki we na mbete unza mutukana ko yoca guha video canke ifoto yahanari n'ibintu harimo wo kacuziba umva ari umuririmbyi yibrandinga kubyo na wenyene urondera yutoborera ukahabura bisigura yuko rero na chevale uhejeje kutubwira ivyo yamavuga kuri Sadbi abariko ya nta n'ubwenga afise nk'iweriweri we uneza tukana mutwiko mu kazi yaje we nk'ubu wo tukumufunda ari kunza ari karubaka we na we wenda upande jutubone kuko narageje kuraba na post yiwe ya chevale aho yaciye postinga asa nk'ugucyoza wewe mu kugaragaza yerekana yuko umengo ni gute abantu bakwemera ni gute abantu bagukurikirana inyuma ngo gira icyo bafashije ngo umuntu ngo nkakoresha umwanya kamengo ari ikintu yagaye kuri nta muntu wese wakuncafuza ngo ashobore ntigikunda je deje namaze gucafura beje icenye ni ndumucafu sauta chafua mucafu waje uchafu wana uchafu waka jewe aha muri no game nta muntu numwe ngaburira nta muntu numwe ntunze nta muntu numwe jewe tumenyeranye ngo uyu ni jama ngo kama hayipo ngo sipo jewe koresha umwana ibigenda amaze no kurondera inzazo so kubiheba kinini ni hagiye nasanze umengo ni drogue bityaye biguma bigukurikira ngo binkwega umva hari akantu mbona nkavuga ati oya aka kantu rubuga kanshireko urumva biguma binkwega je yaba ibi bintu atari nka drogue atari nkita ushana muvuta sigara anayacha ibi yaba atari nka drogue jema nabihivye kera mba nibere mu bundi buzima nubuhe butumwa woha abantu bashoboye kubona zijya posti zose zitandukanye gukoresha umwanya afunzwe gukoresha umwanya hajiga polisi ku muronderi wiwe gukoresha umwanya magara wiwe atameze neza ubu twaronse amahigo yo kuba twakwegereye nubuhe butumwa wobashikiriza abantu baza kubona kino kiganiro ari n'ijyambere kandi ushoboye gutanga ijambo kuva yaho ajya amajambo yose twagiye turabona mu maposti atandukanye nikiki wobabwira je cyo no babwira ntuko Chende koresha umwanya tu man. Simo nikindi no babwira kabisa. Koresha umwanya. Wakoresheje umwanya. Jewe ivyanje vyamarifye. Uranje nyuma ari kumenye ku ivyanje arifye. Iwawe zini je nshaka kumenyera, nshaka kumenya bro. Je nshaka kumenyera ngo nkora iki. Abasani nk'aba legend nk'abalo lilo. Abatoki na aba legend hapo. Ahubwo je sha nuko nyene je nigwari ni kwa tunaumo. Je nari kuvuga nabi pe. Oya shikiriza kiri muri wewe kuko ukoresha umwanya. Mugihe wamaze gushima kumpa ijambo urafatana micro ya Gatech TV. Hari ikintu nkeka wari wumva ko uvuga ico nshasa ari. Ariko ico no kwifutanga no vuga ndasura uvuga no bivugira ko nimba ntarabivuga nuko ntabivyiyumvamo kubivuga ariko ndumva neza yuko amagara ni yamera neza je nzotanga isomo ku baririmbyi benshi yaba ba legend yaba ba new generation yaba abakazuyazi gara barivyi bakazuyazi kama bakina Fabirove na kazuyazi aba Pandaga bashuki umva hari ngaza tarenga hari n'abaririmbyi baza bakaguma benena gusabana hotel je rero nzobaha isomo kandi bazontahure dufate iki tureke iki merci beaucoup ntaco dufata naco tureke